Reka tubahe ikaze kandi tubatumirire kugira ngo mubane natwe muri kino kiganiro cuno munsi. Uyu munsi turi ku munsi wa gatandatu w'iyinga, aho tugiye kwiga ibindi byo kwiga no kuzirikana muri rwa rutonde rwacu rw'ivyigwa by'indongozi yo kwiga Bibiliya. Mwino ndwi ntidukekeranye yuko twahezagiwe n'Imana, twabanye n'Imana mu by'ukuri mu buryo butandukanye. Imana yabanye natwe idurungikira ivyigwa bitari vyoroshe, aho twabona ikigwa cavuga ngo ububasha bw'isengesho ryo kwinginga, aho twabona umurongo wo gufata ku mutwe mu gitabo canke ikete ryanditswe na Yakobo mu gice ca 5:16, aho havuga ngo mwaturanire ivyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara, ugusaba ko umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako, Imana yacabwa icubahiro. Reka rero imbere yuko dutera imbere tubanze dusenge. Turagushimira uhoraho Mwami Imana ugira imbabazi nyinshi mu butangaje. Tugushimiye kuno wabanye natwe, tugushimiye kuno wamutwigaragariza iminsi yose ukadukorera ibidasanzwe. Muri kano gatondo k'umunsi wa gatandatu tugira ubuntu bwo kuba tugira twige amajambo yawe. Reka tugusabe kugira ngo utunganye ubwenge bwacu, maze ijambo ryawe rigira ubukuba n'ubushobozi muri twebwe mu izina rya Yesu. Muri kino cigwa twabonye uburyo butandukanye bwinshi bw'amasengesho aboneka muri Bibiliya yagiye aragira ubushobozi. Amasengesho mu by'ukuri biboneka ko yagize ingaruka nziza ku bayakoze canke ico amasengesho yabwirizwa kutwigisha. Imana rero yari yarasezeraniye mu kanwa k'abasavyi bayo. Usomye nk'igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma igice c'indwi 14, aho Imana yavuze ko abantu bayo igihe bazoyigaruka ko bagaca bugufi bakayisenga, Imana izokumva gusenga kwayo. Amasezerano y'Imana rero yarerekana ukuntu Imana izokwama yumva ugusenga kw'abantu bayo, maze ivyo bigatuma Imana igira ikibakoreye mu rugamba rwo kugwanya iciza n'ikibi. Muri iki cigwa rero twarabonye mu by'ukuri uburyo butandukanye bw'amasengesho, uko abantu babwirizwa kuyakora. Ijambo gusenga ubwaryo rirafise ubusobanuro bwiharije. Ugiye nko mu majambo inkomoko yaryo, amajambo amwe atwereka ukuntu isengesho riba rikwiye kuba riri ikintu kiri presi. Umuntu agasengera ikintu yateguye, ikintu gisanzwe gihari, mu by'ukuri agatunganya ibintu neza kugira ngo bikunde iryo sengesho ryiwe rigira ubusobanuro. Ari nayo mpamvu Yesu yabwiye abantu ati musenga nabi murasaba ntimuhabwa kubera ko musaba nabi. Ubisomye mu gice ca 5 canke ca 6 uri kuriga icigwa cyo ku musozi w'umugisha Yesu yigishije muri Matayo igice ca 5 n'ca 6 n'icindwi, uzobona yuko Yesu yerekanye ko abantu bakwiye gusenga kandi babiviriye hasi, maze abantu bigakunda bagashikira ukugororoka Imana ibipfuza ko, kandi bagashikira n'ivyo ubwabo bipfuza. Ugiyeho mu gice ca 18 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, uzobona Yesu n'ubundi agaruka ku bushobozi bw'amasengesho yo gusaba Imana umuntu yinginga, kwerekana yuko umuntu akeneye ubushobozi bundi buvuye ahandi hantu mu kindi kibanza. Aho yatanze akarorero k'umugore w'umupfakazi yamana ntaryo adahengeshanya kwama atonda ku mucamanza, agabitanya umucamanza atarafise ubwoba bwo gutinya Imana no gutinya umuntu wari we wese, maze uyu mugore w'umupfakazi akama kuri uyu mucamanza. Igihe carageze umucamanza avuga ati mu by'ukuri uyu mugore kubera ko yama yantitirije reka namucira urubanza umukiranura n'uwo bari kumwe, kandi urubanza gwiza kugira ngo ntaza ngarukire ngaha. Yesu akerekana yuko Imana izorushiriza cyane kugira neza abantu bose bayitakambira, bamana ntaryo bariko bararondera uburyo bwo kugira ngo Imana ibafashe. Turabona Paulo nawe yinginga asaba amasengesho abanyefeso, abi Filipi nabo yarabasavye isengesho mu gice ca mbere umurongo wa 19, aho yerekana ati igihe cyose munsengeye ndakomezwa ngira ubushobozi. Rero na Paulo nawe arerekana uburyo bukomeye cyane bwo kuba abantu bakwiye kuba basenga Imana. Mu gice ca 26 naco c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, muzobona Yesu ariko arasezera abigishwa biwe, maze Petero akagira ati mwigisha niteguye kujana nawe mu ibohero no gupfana nawe, ariko Yesu aramubwira ati ivyo ntavyo woshobora kubera yuko uraza kunyihakana inkoko itarabika, uraza kumaze kunyihakana gatatu. Maze Yesu yongera namubwira ati ariko Simoni we nagusengeye kugira ngo kwizera kwawe n'uguhere, maze ni wamara kungaruka ko uzuremeshe bene wanyu. Yesu yerekana mu buryo budasubirwaho ukuntu gusengera bene data, gusengera abandi bantu mu by'ukuri ari by'agaciro gakomeye, ari ibintu umukristo wese akwiye kwitwararika. Mwibuke ko ikigo tuko turiga mwino ndongozi muri kino gihe gifatiye ku kuntu tubwirizwa
kutwigirira abagenzi biciye mu ijambo ry'Imana tubamenyesha. Muri ubwo buryo bwo kubamenyesha ijambo ry'Imana tunabwirizwa kugira ko tubasengera kugira ngo rya jambo bakira baryakirana ubushobozi kandi bame iminsi yose bazigamwa n'iryo jambo bikunde Imana igira ikibanza mu mibereho yabo. Rero ngaho babiri canke batatu bakoraniye bagahuriza ku kintu kimwe, Yesu yarasezeranye yuko ico kintu Imana izogikora. Igere dufata akanya ko gusenga twisengera ku bibazo byacu, dukwiye no kongera gufata akanya ko gusengera bene data kugira ngo bikunde Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma twarabonye mwinondwi kandi ikindi cigwa mu by'ukuri cari icigwa kidasanzwe, icigwa caboneka ku munsi wa kane canke mercredi ngo kuva mu bushobozi butaboneka werekeza ku bikorwa. Iki cigwa naco nk'icari cigwa coroshe, cari cigwa kitwerekeza ku kuntu umusavyi w'Imana Daniel nawe nyene yasenze isengesho riboneka yuko ari isengesho rikomeye, ariko arigana umuremyi wiwe Kristo Yesu. Yesu twabonye yuko yasengera ba Petero agasengera bigishwa biwe, muzonabona no mu butumwa bwiza Yohana yanditse mu gice ca 17. Yesu ariko aringinga data amubwira ati ndagusaba ngo aba bantu bakure mwinose, ariko ndabasengera kugira ngo barindire muri yo ubakomeze. Yesu rero yirarira ku misozi gusenga, uzobibona no mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice ca 5. Yesu yirarira ku misozi gusenga, akidugira ku musozi maze agakesha ijoro ryose asenga Imana. No mu gutora bigishwa biwe Yesu yabanje gusenga bikomeye, maze Daniel amwigana mu gice ca 9. Muzobona mu gice c'icenda ku murongo wa 2 Daniel ngo yeretswe n'ibitabo igihe Yerusalemu hari hagiye kumara ari umusaka. Daniel mwibuke twagiye turamubona mu vyigwa vy'indongozi vyarangiye mu mwaka uheze, tubona Daniel nk'umuntu yabayeho akava mu gihugu cy'iwabo ari nyagano maze akazanwa i Babuloni, mu gihe umwami w'i Babuloni yatera Yerusalemu akahatsinda maze akacatwara abanyabwenge bo mu miryango y'inda y'ingoma akabajana mu gihugu ciwe. Daniel nawe yari umwe muri abo. Mugabo Daniel kubera ari yomatanye n'Imana cyane yakomeje kwishuza Imana amasezerano yayo, maze yize igitabo cyo bavugishwa n'Imana Yeremiya ahasanga ku murongo wa 25 mu gice ca 25 murongo wa 12 abonaho ubuhanuzi bwavuga ivy'ukuntu Yerusalemu hazomara ari umusaka imyaka ishika 70. Maze Daniel asomye muri mu gice ca 9 muzobona ku murongo wa 2 Daniel amaze kuba ariko arigishwa nawe yabonye umwami yitwa Dariyo w'umumedi. Murazi ko ubwami bwa Babuloni bwasubiriwe n'ubwami bwa Medi n'abaperesi. Abona uyu Dariyo mu gihe ciwe amaze igihe ngo mu mwaka Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu ruvyaro rw'abamedi yimyemwo yimitswe kuba umwami w'igihugu c'abakarudaya. Muri uwo mwaka mbere ari ku ngoma jewe Daniel namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara ari misaka. Ku ngoma y'umwami yitwa Dariyo Daniel yabonye igihe Abisirayeli bari bagiye kumara mu buretwa, bari bagiye kumara ari inyagano i Babuloni. Maze rero Daniel bimukora ku mutima, aca atangura kwinginga Imana, ayinginga abikuye ku mutima. Niho ubona ku murongo wa 3 ngo mpanga amaso umwami Imana kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba, nisonzeshe namba ya magunira, nisize umunyota. Daniel amaze kubona yuko amayinga nako imyaka yagenywe yo kugira ngo Abisirayeli babe ari nyagano igomba kurangira, yabonye atakimenya na kimwe gishobora kuba cerekana yuko igihe cyabo cyo kutabagwa bavanwe ngaho hantu cyo bacegereje. Maze Daniel atuntura mu mutima acashaka gutakambira Imana mu buryo bwose bushoboka. Nico gituma yafashe iyinga 3 ariko arasenga Imana kugira ngo Imana imutabare. Muzobona rero Imana ikirungika mu marayika mu gice c'10 mirongo ya 10 kugera ku 14 umumarayika maze araza avugana na Daniel amubwira ati mukundwa gose, kubera yuko igihe watangura gutakamba usaba Imana yahacuzwe ijambo kandi iryo jambo niryo nje kukumenyesha. Maze Daniel acabona ubuhanuzi bukomeye cyane, Imana imwereka ivyo yari igiye gukora, maze ivyo byose Imana irabikora ku bw'isengesho Daniel yari yasenze yicishije bugufi, yerekana ukuntu Imana ayiziga ko vyinshi kandi ariyo gakiza yizeye. Rero Daniel ikico tubera ikigwa gikomeye cyane ukuntu yasenze yinginga Imana kandi ayitakambira mu buryo budasubirwaho, yerekana yuko atahandi ivyizigiro byiwe biri ahubwo kuri gutakambira Imana. Rero natwe turahamagarirwa cyane kwama imisi yose dusaba Imana. Imana rero iriteguye imisi yose
kumva isengesho ry'umuntu aciye bugufi, kumva isengesho ry'umwe canke babiri bakoranirije hamwe bariko barasaba ikintu, Imana ivyo yarabisezeranye. Ari naco gituma umusavyikazi w'Imana Ellen White yanditse mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe ivolume ya 2 ku rupapuro rw'amajana 377 rw'icongereza, aravuga ati abamarayika bakora igikorwa bama barindiriye imbere y'intebe y'ubwami kugira ngo bubahe ako kanya nyene inshingano ya Yesu Kristo yo kwishura buri sengesho ridugijwe rifise ukwizera nyako kandi kuzima. Igihe cose hari sengesho ridugijwe ku Mana, abamarayika ngo bama biteguye iminsi yose kurishira mu ngiro, bishure ababikuye ku Mana icyo Imana ibabwirije, bashikirize ico iryo sengesho umuntu yasavye akuye ku mutima, iryo sengesho ryishugwe, Imana ihabwa icubahiro. Imana rero iminsi yose iriteguye kugira ngo iminsi yose twishure amasengesho yacu nkuko twabibonye muri kino cigwa. Intumbero y'isengesho irafise ico ibigamije, ari nayo mpamvu umuntu ico asengera aba akwiye kugifatira kanya kandi agashiramo precision, canke ico twokwita ikintu kanaka akaba yamaze kugitegekanya, akavuga ati ico nsengera niki, akaba kizi, maze umuntu akaba umuntu afise ico mu by'ukuri abwira Imana. Si byiza yuko umuntu azacangacanganya avangatiranya ibintu, ni byiza yuko isengesho ryawe riba ritumbereye hari ikintu usaba Imana, hari ikintu yingingira. Rero hari umuntu umwe yigeze kumbwira ngo je nsenga rimwe mu mwaka, kubera yuko ndazi ko ico nsabye mba nagiteguye nsaba kimwe, nta bindi nsaba Imana, kubera ko ndazi yuko Imana yakira ubutumwa bwinshi. Ariko nibaze yuko ariko we babifata, ariko ico ni kibazo gikomeye cyane. Isengesho hariho ubushobozi rifise no mu mibereho yacu isanzwe kugira ngo ridufashe, kuko isengesho ubwaryo ntirishobora guhindura ivyo Imana yari yarapanze ku buzima bw'umuntu, ivyo Imana yapanze ku isi, ivyo ntibihindura, ahubwo rishira mu ngiro imigambi y'Imana itarizwe, kandi rigashira mu ngiro ububasha bw'umuntu kugira ngo abe umuntu akomeye, umuntu yegerane n'Imana. Iyo usenze birakwegereza Imana, wowe nibituma Imana imanuka ikwegera, ahubwo wowe birakudutsa bikakwegereza Imana. Hanyuma iruhande y'ivyo, igihe muravye mu gice cy'Ivyahishuriwe Yohana 12:7 kugera ku 10 muzobona isi ngo igwishijisha, no kubera ko umwansi cya gisatu gikomeye kigwiriye hanukiye gifise ishavu ryinshi kandi citeguye kugirira nabi abari mu isi. Ivyo vyerekana yuko dufise umwansi yamatwoga runono buri munsi. Ivyo bikatwereka yuko dukwiye gusenga uko bukeye nuko bwije, kandi tugasenga dufise umwete ukomeye. Ivuze rero uzosaba rimwe mu mwaka, ngurumva Imana ngo nzoyisenga rimwe, muzoyisenga, ni kibazo cy'abantu bibwira ko bafise ubwenge ariko atari ubwenge buzima, kubera yuko Satani aca gukubita hasi byoroshe, kuko ntidusenga dusaba gusa, ahubwo turasenga kugira ngo n'ubushobozi bwacu dukomezwe muri ubwo buryo. Rero mwiriyinga ntitwabashije kuronka ibibazo, ariko turizera tudakekeranya yuko mubana natwe mudukurikirana, ariko igihe cyose abonetse ikibazo mukitubaze, mucandike mu makomantere, kandi n'igihe naco mubonye hari ikintu mwatwunganira, murakwiye kuza muratwunganira, navyo nyene biratwubaka bikaduhezagira cyane. Rero nibaza ko twabanye namwe mwino Indongozi twereka ubushobozi bw'isengesho ryo kwinginga, ukuntu dukwiye kwama imisi yose dukorana umwete n'ubwira kugira ngo bikunde twame imisi yose dutakambira Imana. Dufise byinshi byo kuyisaba, dufise byinshi byo kuyitakambira, dufise ivyo duhajije byinshi, dufise intege nke nyinshi, dukwiye kwama imisi yose twereka Imana kugira ngo Imana ituramire, maze uru rugendo tubandanye kuronswa inguvu zizodushikana amahoro. Imana rero ibahezagire kandi bagirire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka rero ndabasabe kugira ngo mwifatanye nanje mu isengesho. Nyine icubahiro wara ugira neza, ugira ubuntu bwinshi, ugira imbabazi zitangaje. Reka tugushime kukugira neza no habwicubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe dushikanye ko, tugushimiye ukuntu imisi yose wama uteze amatwi kugira ngo wumve amasengesho y'abantu bagutakambira. Isi iraruhishije ku buryo hari ibyago byinshi. Reka Mana tugusabe ngo twigishe gusenga kugira ngo nkuko umusavyi wawe Yohana yigishije abantu be gusenga, natwe twigishe kugira ngo ijambo ryawe bibe rifise ubukuba n'ubushobozi, natwe twigishe no gusenga muri twebwe kugira ngo imisi yose twame tuba dufise isengesho rifise ubukuba n'ubushobozi imbere yawe, maze tubeho dufise ivyizigiro by'ejo hazoza uzobukoze. Nuko rero Mwami Imana nyene ubushobozi, iri jambo rimatanishisha ashara mu mitima yacu kugira ngo ryame imisi yose ridudubiza mu mitima yacu, maze
twame dufise amazi y'ubugingo muri twebwe biciye muri Kristo Yesu uzobukoze. Imbabazi zawe n'ubuntu bwinshi bibane n'abantu bawe bose bagukunda kandi bagukorera mu izina rya Yesu. Amen.